Wa Tanzania warudi wakapeleke usenge huko. Ukwezi kwa gitugutu n'ukwezi kutereye ibihugu byinshi vya Afrika. Muri video nyinshi nabashikirije muri kuno kwezi guheze naragarutse ku ntwari za Afrika zagandaguwe muri gitugutu. Uno musi sinza kuvuga ku ntwari kanaka, ahubwo nza kuvuga ku gihugu ca Tanzania naco carangije kuno kwezi kwa gitugutu mu bihe bitari bimeze neza. Iki gihugu cahora rakarorero k'amahoro, umutekano n'iterambere muri Afrika. Ukwezi kwa gitugutu kwagisize muri kabaza kubera imvururu zakurikiye amatora yabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 gitugutu no mwaka w'ibihumbi 2025. Mu gihe imyerekano yari ikomeje mu bisagara bitandukanye nka Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza na Arusha, umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora muri kino gihugu ca Tanzania watangaje ko Samia Suluhu Hassan yayatsinze hafi ku bice 98 kwijana. Abatavuga rumwe nawe bagisemerera ati ayo matora ntituyemera. Samia Suluhu Hassan yahise arahizwa nka president agira gatandatu wa Republika ya Tanzania kuri manda y'ugira kabiri. Uyu mu president abaye n'uwa mbere mu bagore batwaye Tanzania akirahira yatanze gasopo ku bihugu bishaka kwivanga muri afere z'abatanzania. Yagize ati nta numwe duha amategeko yuko dutegereza gutwara igihugu cacu ca Tanzania. Mwijambo giwe ryo kurahira yatunza gatoka abanyamahanga baje kugumura abatanzania, yemeza ko abagumutse atari abatanzania ahubwo ari abanyamahanga. Ariko mu byukuri aba banyamahanga Samia yavuga ni bande? Inyuma y'imyaka 60 Tanzania iri mu mahoro n'umutekano, nabahe banyamahanga bagomba ko abatanzania bacanamwo nkuko byagenze mu bindi bihugu harimwo n'ibihugu bibanyi vya Tanzania. Inyuma yo kwikukira kw'ibihugu byinshi vya Afrika havutse injyane zifatiye ku moko no kudahuza mu isabikanya ry'ubutegetsi. Akarorero ka hafi ni ku bihugu bibanyi vya Tanzania uhereye ku Rwanda n'u Burundi. Ibihugu vyaciye mu ntambara y'abanyagihugu bicana hagati yabo bazizanya ubwoko batewemwo n'ibihugu by'abakolonije. Izi njyane zagize ingaruka zitabaye nziza ku iterambere ry'ibi bihugu kuko bamwe bubaka abandi basambura. Mu gihe bino bihugu byari muri izi njyane, Tanzania yari kiriyubaka ndetse yakira impunzi zitari zike zari zivuyemo ibi bihugu na cyane cyane u Burundi. Mu myaka 30 iki gihugu cagwa gasore camaze mu ntambara, Tanzania yabaye icumbi ry'abarundi bari bateshejwe izabo mu kurindira kwituze n'ihumure riboneka. Ariko Tanzania yabigenje gute? Nirihe banga ryatumye hampande y'amoko menshi iki gihugu cari gifise bahuza bagasenyera ku mugozi umwe, mu gihe abavuga ururimi rumwe bakagira n'umuco umwe bariko baratemana amazosi? Ibanga nta handi riri, ryari muri filozofi ya mwarimu Julius Nyerere, filozofi yitwa ujama yaranze abatanzania kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 gushika uno munsi. Ibi narabigarutse ko mu yindi video ushobora kuyiraba. Uyu mutekano w'abatanzania watumye ibihugu bibanye vyiyumvamo iki gihugu ndetse bakigira ubuhungiro mu gihe cyose gwaba rukamvye. Ariko kandi hampande y'ubuhungiro kino gihugu ca Tanzania cabaye umuringo tukomeye ucishwamo ibidandazwa vyaja ku masoko y'ibihugu nk'u Burundi, u Rwanda, Zambia, Malawi, Uganda n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikivuko ca Dar es Salaam ni ngirakamaro kuri bino bihugu bidakora ku bibahari kubera ko bice birenga 70% vy'ibidandazwa ku masoko y'ibi bihugu bica ngaha kuri kino kivuko ca Dar es Salaam. Kino kivuko cha Dar es Salaam kiri mu bivuko bikomeye muri Afrika.
mu mwaka wa 2020 caronse amatoni miliyoni 27 y'ibidandazwa ivyagishize ku mwanya wa 312 mu bivuka 348 byari vyasansumwe ku isi yose muri uyo mwaka. Ibi rero byongera gushimangira kuguhungabana k'umutekano wa Tanzania kitari kibazo c'imbere mu gihugu gusa, ahubwo ari kibazo c'akarere kose kubijanye n'imigenderanire n'ubutunzi bw'ibihugu by'akarere uhereye ku Rwanda, Burundi, Uganda, Zambia, Malawi ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse ku ntureka zakurikiye amatora, umugambwe Chadema, umwe mu migambwe itavuga rumwe na leta ya Samia, wiyamirije ibyavuye muri aya matora, uvuga ko bazakomeza kuyamiriza leta yiwe gushika hashizwe mu ngiro ivyo basaba arizo mpinduka mu matora, hakaba amatora ahuriwemo na bose. Kuri Samia ibi biroroshe, nta batanzania nyabo bo kuyamiriza leta yabo, aba n'abanyamahanga baje kudurumbanya umutekano wa Tanzania. Mwijambo giwe ryo kurahira yategetse igisirikare Tanzania People Defense Force kugarura ituze mu gihugu vuba na bwangu. Ariko ikibazo nyamukuru cibazwa mu gihe Samia atunga gatoka abanyamahanga bashaka guteranya abatanzania, aravuga bande mu vy'ukuri kugira turonke iciyumviro. Reka dutembere gato munsi y'ubutaka bwa Tanzania turabuko vyifashe. Iki gihugu gifise amametero kibe agera ku miliyaridi 1414 ya gaze naturelle. Sibi gusa, Tanzania ifise amatoni miliyaridi n'igiciyanikere n'amametero kibe agera ku miliyaridi 3 ya gaze ya helium. Nuko nabivuze ku bindi bihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo igihugu kijyamye ku butunzi sikeneye nikiba kicigenga, amategeko abigenga usanga ava mu bihugu by'uburengero. Uburorero ni bwishi, hampande ya Kinshasa hariho Tripoli, Baghdad n'ahandi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 igihe intwari Patrice Lumumba yagandagurwa, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye ikirombwe cacukugwamo ubutari bugenewe guteza imbere amakompanya akora ibikoresho bya technology bigezweho, kuva kuri Nokia n'amatelefone y'ama iPhone yigaruriye imitima y'abatari bake na cyane cyane ugwaruka. Ariko ico runo gwaruka rutamenya nuko zino telefone ziba zuzuye amaraso y'inzira karengane, ziba zaguye muri no ntambara y'ubutare iri kirabera muri Kongo. Urutete gose gwa korota ruva mu kirombwe ca Kongo rutegerezwa kubugwa y'amashira hamwe. Nyibaza ko bano bipfuza amahoro muri Kongo. Igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2003 leta zunze ubumwe za Amerika zateye Iraq ya Saddam Hussein. Uyu bamwagiriza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda n'umubano George Bush yavuga ko Saddam Hussein afitanye na Al-Qaeda, umuhari w'iterabwoba wari wahimukiye leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2001. Mu gihe isi yose yari samariye ibigwanisho ruhonyanganda Saddam Hussein yaratunze, harahanda amaso y'isi atari kararaba. Ico gihe igihugu ca Iraq cari gifise iriba rinini rya petrole. Iri riba ryari rikomeye cyane kuko ryaza mu mariba ya mbere afise petrole nyinshi ku isi. Amerika yanse ko buno butunzi bubu bw'abanya Iraq. Saddam Hussein baramumanitse, mu nyuma amatohoza za gukogwa basanga nta bigwanisho ruhonyanganda yari afise, ndetse n'umubano bavuga ko afitanye na Al-Qaeda nta wari uhari. Ku itariki 20 Gitugutu umwaka wa 2011 indege za OTAN zajabutse Mediterane zica Tripoli, zigira sirte ku muhana wa Gaddafi, zijanywe no kumumanika nkuko bagize Saddam Hussein. Bamuziziki video narayibahaye, ushobora kuyisanga kuri runo rubuga nimba utayiravye. Ibi rero biratwereka ko bigoye cyane ku igihugu kigira ubutunzi sikeneye hanyuma ukagisanga mu mahoro n'umutekano. Ariko ikibazo two kwibaza, Tanzania byagenze gute ngo imara imyaka 60 mu mahoro n'umutekano kandi ifise ubutunzi bukomeye ibihugu rutura bikeneye? Ese mu vy'ukuri n'abatanzania bipfuza impinduka zifatiye kuri demokrasi cyangwa ni ingerence étrangère, strategie y'ibihugu rutura byo guteza umutekano muke mu gihugu kugira abaronka aho bagifatira? Ubwo abatanzania
boba bakigendera kuri filozofi ya Nyerere ujama, filozofi yabahuza bakabumwe nubwo hari byinshi byashobora kubatandukanya. Nimba ufite icyumviro nyandikira muri commentaire, ntiwibagire gusangiza abagenzi bawe no video. Fyonda like na subscribe, tuzosubira mu yindi video.